Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Niyo mboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino, turaza kubabwira yatandukanye ariko aragarukwako cane. Burundi na Arabia Saudite amashirahamwe 5 azotwara abakozi niyo amaze kuronka uruhusha rwo gukora. Nkuko biri mw'ikete umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu yandikiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano ryo kuri uyu wa 14 Kigarama 2022 gushika kuri wa 11 Kigarama 2022, amashirahamwe 5 yonyene akaba ariyo amaze kwemererwa kuzotwara abakozi mu gihugu ca Arabia Saudite biheruka gutera umukono ku masezerano yo guhanahana abakozi n'u Burundi. Ayo mashirahamwe hakaba ari iryitwa Rafiki Jobs and Background, ry'uwitwa Ntukamazina Asumani ikorera muri komine Mukaza muri quartier Inesesi. Irya kabiri ni ryitwa Sajiri Agency in Burundi y'uwitwa Tuyisenge Terence kabikorera mu Carama muri komine Ntahangwa. Irya gatatu ni ryitwa Jacqueline Recruitment Office izwi nka Jaro ikorera mu Kamenge muri quartier Gituro muri komine Ntahangwa, ikabiserukirwa n'uwitwa Minani Goreti. Irya kane ryitwa Job Seekers Solution Agency nayo nyene ikorera mu Carama, ikaba iserukirwa n'uwitwa Biherengende Jean Baptiste, hamwe n'irya gatanu ryitwa Eagle Agency for Youth Employment ikorera mu ntara ya Makamba, ikaba iserukirwa n'uwitwa Honorable Baptiste. Ivyo bisigura ko kuva ubu umurundi wese yipfuza kuja gukorera hanze biciye mu mategeko kandi akingiwe ashobora kwitura ayo mashirahamwe akamwereka ibikenewe nk'uko vyumvikanywe ko n'itegeko nshikiranganji nomero 204/518/2022 ryateweko umukono n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu hamwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano. Ikindi mwomenya nuko muri ayo mashirahamwe atana rimwe ry'abanyamahanga ririmwo, nkuko vyari vyarashikirijwe na Ines Sonia Niyubahwe avugira ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku wa 25 Nyandagaro 2022, igihe yariko arashikiriza ibizosabwa kugira ngo ishirahamwe rironke uburenganzira bwo gutwara abakozi hanze. Twobibutsa ko muri ayo masezerano igihugu ca Arabia Saudite cemeye kuzotanga akazi ku bakozi b'abarundi hamwe n'abakozi bo mu nzu, akaba yateweko umukono na leta y'u Burundi kwigerekerezo rya 3 mu kwezi kwa Gitugutu 2021, akaba yemejwe 100% n'abashinga amateka kuwa 4 igenekerezo rya 21 Ndamukiza 2022. Nibiki bisabwa kugira ngo shirahamwe rironke uruhusha rwo gutwara abakozi mu bihugu vy'Abarabu? Nkuko vyashikirijwe na Ines Sonia Niyubahwe havugira ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu, amashirahamwe yipfuza gutwara abakozi muri ivyo bihugu azotegerezwa kuri hamwe banki nkuru y'igihugu BRB amafaranga y'ingwati angana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi, yongere arihire umukozi azoba atwawe muri ivyo bihugu amafaranga angana n'ibihumbi 100 vy'amarundi. Hejuru y'ayo mafaranga iryo shirahamwe rizoba ryiyemeje gutwara abakozi rizobanza ryerekane amategeko agenga iryo shirahamwe
yemejwe n'ikigo ADB, urupapuro rwerekana ko iryo shirahamwe rifitaniye ubucuti n'amashirahamwe yo mu bihugu vy'Abarabu yakira abakozi. Urupapuro ruha uburenganzira iryo shirahamwe bwo gutwara abakozi hanze rwatanzwe na BRB, hamwe no kwerekana neza koko iryo shirahamwe rishoboye gukora ivyo ryiyemeje. Ines Sonia Ntiyubahwe amenyesha kandi ko ayo mashirahamwe azoronswa uruhusha rwo gukora ruzomara ikiringo c'imyaka 2, rugashobora kongerezwa harishwe imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi. Ikindi nuko umukoresha ari we ategerezwa kuzokuzuza ibigize dosiye y'umukozi bisabwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu, harimwo itike y'indege, urupapuro rwerekana ko uwo mukozi atavyaha yagirizwa n'ubutungane, amasezerano y'akazi, uruhusha rwo kuja muri ivyo bihugu visa, hamwe n'urupapuro rwemeza ko umukozi afise amagara meza. N'ayahe mabi hakunda gukorerwa abimukira bo mu kinyegero? Ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'abimukira OIM rimenyesha ko kuva muri 2017 abarundi barenga 1000 baba bamaze gukorwako n'ikibazo co kujanwa gukorera mu mahanga mu kinyegero, benshi bakaba bajanwa mu bihugu vya Arabia Saudite na Oman. Mu gihe ibice 81 vyabo bagizwe n'abagore, abatari bake bakaba barahabonera amahano nko gushurashuzwa, gukoreshwa ibikorwa bisaba inguvu nyinshi no gukoreshwa ibikorwa vy'ubwicanyi. Muri abo 81%, ibice 53% vy'abakorerwa ayo mabi bari muri Arabia Saudite, 13% nabo bakaba bari muri Oman, 11% n'abari mu gihugu ca Tanzania, 9% bari mu gihugu hagati, ibindi bice 7 bikaba biri mu gihugu ca Kenya. OIM ibandanya imenyesha ko hari hagati y'umwaka wa 2017 na 2021 ibice 81% vy'abahuye n'amabi ari abakenyezi n'abakobwa. Icakane cabo abana batarakwiza imyaka 18, biboneka ko baturuka mu mice y'igihugu ubutunzi mu miryango bagifashe nabi. Kubijanye n'amabi hakorerwa ibice 50% vy'amabi afatiye ku gitsina. Kubijanye n'amabi bakorerwa ibice 50% vy'amabi afatiye ku gitsina, ibice 38% bifatiye ku bikorwa biruhishije cane, ibice 6% bakoreshwa mu bikorwa vy'ubugizi bwa nabi, nayo igice kimwe bakoreshwa mu gusegerereza mu mabarabara, n'ibindi bice 5 vy'ayandi mabi atarashobora gushirwa ku mugaragaro. Uburundi bwarateye intambwe mu kurwanya ubwimukira bwo mu kinyegero, nk'uko vyemezwa n'igisata ca leta ya Amerika, Departement d'Etats-Unis Americaine, muri raporo casohoye muri mukakaro 2021, cerekana ko Uburundi bwateye intambwe mu bijanye no kurwanya ubwimukira bwo mu kinyegero buva ku ngazi ya 3 buja ku ya 2. Ivyo biruko mu gihe mu myaka y'imbere yaho abakenyezi n'abigeme bashika 414 aribo bafashwe bimukanywe mu kinyegero bajanywe mu bihugu vy'Abarabu na cane Oman, Arabia Saudite, Kuwait n'ibindi, nk'uko amatohoza yakozwe n'ishirahamwe Onarect Owe Ton Frere rivyemeza. Prime Mbarubuke yarongoye iryo shirahamwe amenyesha ko muri abo bafashwe igipolisi ca Interpol cafashemwo
igihumbi n'ijana cafashemwo 135, 16 bafatirwa mu gihugu ca Tanzania, 89 bafatirwa muri Kenya bugaraniwe mu nzu, hamwe n'abandi 30 bafatiwe muri Uganda. Ariko hakaba akariko kakaba ashima intambwe ya leta yiterwako umukono ry'amasezerano yo guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'igihugu ca Arabia Saudite, yateweko umukono ku wa 3 Gitugutu 2021 nk'uko bibandanye bishikirizwa na Prime Mbarubukeye. Akaba asaba leta y'u Burundi kubandanya igiranira amasezerano benayo n'ibindi bihugu nka Oman, Qatar, Kuwait n'ibindi kugira ngo rwaruka ruriko ruraheza amashuri ruronke amahirwe yo kuronka ubuzi muri ivyo bihugu. Mumenya ko u Burundi busanzwe bwarateye umukono ku masezerano yo gukinga no guhana ibikorwa vyose bifatiye ku rudandazwa rw'abantu hamwe no gukingira abahuye n'ivyago bifatiye kuri urwo rudandazwa nk'uko tubisanga mw'itegeko nomero 1/28 ryo kuwa 29 Gitugutu 2014.